Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba abarundi guhinduka mu mitima yabo kuko ugusahura igihugu bikorwa n'abarundi ubwabo. Usanga ababikurikirana dufashe nk'irishira hamwe ntuze Murcap ni Organisation Internationale du Café ibiharuro yatanze usanga ataho bisa bisana n'ibiharuro vyatanzwe na Odeka nta namwe bisa bisana. Nuvuga uravye neza uravye vyatanzwe na Odeka usanga ari bike mugabo bajya abandi bo babibonye. Nuvuga twahomvye imiliyardi 17 n'igitoro kingana iki camuharura igitoro twahomvye vugaho cyari duharura imiti twahomvye. Murumva ko abo bantu bayanyuruje bisha abantu niyumvira abantu bapfuye kubera batarose imiti ngene bangana. None nk'abo bantu babigize baremera ko bisha abo bantu. Turavye ku butare hoho sinzi n'ingene no bivuga kubera hoho yari ngabire aho igihugu gifata ubutunzi kikabugabira umuntu nta ukurikirana nta na kimwe. Gufata ugashora itoni 2,000 vy'ubutare aho bavuga ngo ubwo butare ngo bwitwa tererare ntibigira bavuga ngo izo tererare ngo niyihe umengana ubutare bwitwa tererare. Umukuru w'igihugu aravunira kandi akagohe abarundi ku busuma bukorwa na bamwe mu banyamahanga bigira ngo baje guteza imbere igihugu. Hariho ibindi bintu biba mu Burundi abantu benshi batamenya. Aho umunyamahanga avuga ngo numu investisseur akaza ari gusa mu mufuko agaca saba garanti ngaha mu Burundi nyene bagacamuha nk'itongo bakarimuha agaca agenda gusaba ideni. Urumva Uburundi bwo nyene urumva nibwo umuhaye garanti hanyuma ikibabaje araja ariko arakora ivyo bintu yironkeye iryo deni. Hari aho rero mvuze hari n'abaca barisaba mu Burundi nyene aha nyene agaca avuga ngo rapatriement de devise yarazanye nkuko umenga yarazanye amahera. Ivyo umukuru w'igihugu yabivugiye mu kiganiro cyo guhanahana ivyumviro umuhinga mu by'ubutunzi Professeur Leos Ndikumana yagiranye n'indongozi zitandukanye z'igihugu c'u Burundi kuwa 20 Nyandagaro uyu mwaka.